Inshuti mwese muri kumurakurikirana kino kiganiro c'ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano turabahaye ikaze mu kiganiro c'intwaro nziza co kuri no munsi tuzakugaruka ku nama umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yagiranye n'indongozi zo mu ntara ya Rumonge. Iyo nama yayitunganije kugira bamushikirize ibibazo bafise hanyuma nawe abaha intumbero ituma batunganiza neza abene gihugu. Reka tubanze dukurikirane buramatari w'iyo ntara mu gihe yariko amuha ikaze. Intara ya Rumonge uyu munsi abubahwa agendeye yatekanye abene gihugu bari ku kivi mu ntumbero yo gushitsa icivugo ca leta mvye leta ngozi avuga ati umunwa wose uronke ico ufungura mufuko wose nabo uronke amafaranga kaze Imana irushize kuba duhezagirira kandi bongera imigisha tukababwira ati turafise imigambi itari nike turi ku kivi sinokwigo ndayidondagura ariko muri iyo migambi nyene ari tugorane duto tuzaturahora natwo twibaza ko hanini mu dufasha mukadutanga n'impanuro nkuko mwaje kudutera intege. Mu byo baganiriye harimo ibibazo bari bakenereye umuti hanyuma nawe yarabaha intumbero. Turafise ishirahamwe Kirasa Energy ririko rikora umuyagankuba ku ruzi Kirasa. Uravye ukuntu bariko barakora mu by'ukuri barafise ibibazo bidasanzwe. Baraharuririza bene gihugu ku itegeko rya kera, hanyuma baratuzana amafishi banashaka turayasinya tubanje kuraba ko bisunze itegeko. Mu nyuma bamaze kuyaronka hacatangura urukuruti hariho abene gihugu boba barongewe amafaranga mu mpisho. Mugabe amafaranga yoba yahawe bamwe kubegereye ibarabara. Uyu munsi rero abene gihugu twaragerageje turabasugurira iby'iryo tegeko ingene rimeze, turanabasaba ko bozana n'ivyemezo kugira ngo by'ukuri uwoba yararenganije umwene gihugu abihanirwe. Uyu munsi rero inyuma y'amatohoza yakozwe n'ubushikiranganje abene gihugu bavuga bati turakeneye kumenya umuco, tumenye yuko hari abadufunguriye amafaranga. Ibyo rero biriko byigaragaza kuko uyu munsi hari hahandi iryo shirahamwe ryagonze bagomba gushira amazi kugira ngo babandanye bakora. Abene gihugu rero bahwana bavuze bati twebwe ntimushobora kuduha umuzibukiro muratugurira. Baraduhamagaye turahashika kuko twasanze ari n'umumama wanashaka adashobora gushika kure, twamusanze kumuhana wiwe. Turasaba muri Kirasa Energy ko batwereka itegeko bisunze kugira baharure. Dusanga bakoreye ku itegeko rishasha baranatwereka ingene bagiye baraharura kimwe ku kindi. Turabibona hama turegera umwene gihugu none wifuza iki, ati jewe batanguriye ntibikunda. Uyu munsi rero iryo shirahamwe twebwe haragera aho tubura aho duhagarara bavuga tuti mu by'ukuri mbega mufitaniye partenariat na leta canke murigenga. Twebwe ni leta. Iki rero nyakubahwa kugira ngo abene gihugu batekane na twebwe duhumure kusaba yuko amatohoza yakozwe kongera hakaza izindi ntumwa wanashaka binashobotse abagize amatohoza bakaza kugira ngo ibikorwa bibandanye. Narya twibereye no mwikomine itagira umuyaga nkuba bica Kirasa barampaye raporo usanga hariho done imwe itarimo. Tuko navuga ko tuzorondera ministre wa energy kugira haze inspection conjointe ya ministère intérieur ni ya na inspection ya ministère ya energy emi kugira ibintu betire au clair. Nabura matari ndazi ko tumaze kubivugana ko bya Kirasa mugabo nibaza ko bizotora umurongo mu misi 3 uno musi hariho ikindi gikorwa bariko
mugo mu ndwiza turashobora kugaruka kugira bagire amadetaye kugira turonke imutse mugo nawe cyose ngira bizogenda bitoye inyishu uko bene gihugu bakeneye encadrement mugo ndababwira ikibazo n'ubundi kizoguma kibapoze aussi longtemps misi yose abene gihugu tutazofata mu minwe ibibazo vyabo bakarinda bashikira umukuru w'igihugu turi mu karere menye ko bitugoye ubutegetsi gushigikirwa n'ingingo nziza ufata mwene gihugu agahohoterwa tukinumira tukaraba hirya ibyo byose nibaza ko tuzobikorera kugira tutomara ineza ibintu ubutegetsi turavye nabi turashobora gusanga atamihezagiro turonse kubera twafashe minenego ibibazo vy'abene gihugu teza kwifata mu minwe twebwe nyene tutanga inyishu tutaronse turondere abadukurira baduha intumbero kugira abene gihugu boroherwa numvise urinze wumva mwene gihugu baravuze ngo ntawazoza umukuru w'igihugu nukuvuga mwe yarahebuye ko atacu muri ko muramufasha sivyo vuze musana l'administration locale kuduga ntaciramufasha arindiriye ko haza umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu yaza expropriation ni hectare zingahe desert uzivyibiza gusenya n'icyo umukuru w'igihugu azi amaare abiri umva tugeze amaare abiri metero 10 ku 200 disi silveri banigorane muravye politike turiko turakorerako muribuka yuko twateguye budget programme twaramaze gutegura amabije amakomine azokoresha kandi ni ikintu by'ukuri twasanze kidufasha cyane kidufasha rwose kuko igihe twari twaje kwitegura twari Gitega baratwigije baratubwira bati bije uko mwayiteguye kirazira guhindura ibyo conseil communal yamaze kuvalida ati mwinjizemo uko nyene uyu munsi rero urashobora kuraba ati bo ikiye service no gikora zimpapuro no zigura mugabo gacu usanga tuja kwinjira muri rya kosa ryo kudepasa ligne budgetaire muri ico gihe tugiye kuyidepasa ndibuka ko twaranandikiye ikete nyakubahwa Ramatari tumwereka ingene bije zitunganije kugira ngo ntituje muri ayo makosa turarindiriye ko baduha inyishu muri ico gihe rero tugiye kudepasa ligne budgetaire inyishu yabahaye Ramatari bije y'amakomine muri loi de finance Ramatari wese je none abahaye nabwiye ko bije y'amakomine tumaze kuja muri budget programme yabaye consolide ija mugirizwa turiko dukorera ko igenga amafaranga ikoresha uno munsi mwebwe nimushobora nka musante na conseil communal mushaka kuza kureviza ibwizwa umukuru w'igihugu yashyize ku mukono ububasha ntabwo mufise kandi uramatenda zikwiye gusaje nayo muhaye musubire no kuvyiyumvira kuko musante nta bubasha afise bwo guhinyanyura ibyo umukuru w'igihugu yashyize ku mukono ntivyumvikana muzosubire no gukimbaza kuko nta nyijwi yindi nzoba niyo nyene niyabona ko bikenewe ko abarevize loi de finance namwe muzamuboneyeho mucosha murevize mugabo mu gihe atarabona ko ari ngombwa nimwe murakomeye kuri konti bisa ko amahera kuri konti ya komine turarenza 30 million iyo mushaka kwa factory yose muhekenye oya suko nyakuba ba mushikiranganje oya aho maze gusha hose nivyo muguma muzana umenga kuba mufise amahera kuri konti ya komine ni icaha oya si icaha uwo komine iratunga amafaranga ico bose abakomine yose akirakora kwa korotsikeye ni yakoresha gute umenga arababa musani mumbabari niyo kosa amaze kubona musani nabonye amahera kuri konti avuga ati ava kuri konti gute ibyo turimo ibyo bije program nivyo riko raduha umuco tubonereze kugira ibitegezwa gukora none urumva mu myaka iheze
burya abasanteri bagira reviziyo nka gatatu ku mwaka ndiko ndakubwira bagira reviziyo nka gatatu ku mwaka none iyo planification ugira y'amezi atatu niyigiye kandi kugira planification annuelle nukubera iki babona amahera abonetse agwiriye bagashaka imigambi y'ukungena tezo for konti ico rero tezo kubavamwo mu mutwe mu bwe muti turagira planification annuelle niyo tuzokorerako hamazogira indi planification annuelle kubera iki hariho ico twita payi sivyo plan annuel d'investissement mwitorana na budget none inyuma ya payi ikindi mutora y'igiki reka twumvikane abantu muvyumve neza urumva budget ya commune hari budget de fonctionnement na budget d'investissement sivyo Gustave Ego kuri budget d'investissement baca bafata bagaca bagenda muri PCDC bakaraba ama axe bagaca bakuramwo ivyo bazofinansa umwaka wose ari byo bita payi sivyo none inyuma ya payi ikindi kintu kije ni giki nukubera amarosete yagwiriye ushavuga muti tuhinyanye sivyo rero sivyo mwanya mwakanye njambo ni kwawe murakoze cyane niki nyakubahwa si kuvuga mu mafaranga tuyabonye ngo duce tuyafungura ni ukuvuga ko nk'ubu twebwe nk'amakomine rebije amafaranga tuba dufise ni transparent aya maserivisi rero yandi avuga ati ko tubona ibifaranga ku makonte duhe dukore kavuga ati oya mu ntumbero ya leta mu bisanzwe suko ni muturindire kugira baze batwereke intumbero y'ingene y'amafaranga akora nk'uko nyakubahwa mushikiranganje yavuze ati nta serivisi yo buri kintu ikoresha murumva nishinjiyemo bijerateguwe avuga ati bijya bifaranga ndabibona kuri konti kurayo natwe ntidushobora kubikurayo ni hamwe hacabe mwidogo ngo bifaranga biri kuri konti ngo yanze kuyatanga niyo ngorane tuca tugiranye kubaho ubundi bwo intumbero ya leta turayumva kandi turayishigikiye kuko iradufasha cyane wanashaka inadutuma tutabana tante kuri ibi bijyanye na encadrement y'amasentere y'intango twama tubigira n'ubu muri iyi minsi ibiri iheze bararonse urwandiko rurimo ama instruction ajyanye n'ibi by'inderuzo ajyanye n'ibi by'ubutungane bwegereye abenegihugu cyane cyane kuraba yuko imanza zose zitangurira muri rya rwego rw'abahuza tukaba dutegekanye no kugira ingendo kugira ngo twirasire yuko rijya bwirizwa rigenga urwego rw'abahuza ririko rirashika ku ngingo yaryo kugira ngo ubutungane butangurire hasi abantu baronka umwanya wo kwiteza imbere mu nkundire mushikiranganje imbere yanyu nshimire abajeje ntwara ku rwego rw'intara no mu makomine kukungene dufashanya imodoka zo kwiyunguruza tukazironka bitagoranye kiretse iyo bishitse nabo bakaba bazikeneye ku yindi mirimo ibaraba hanyuma nari mfise 3 préoccupations n'ikibazo kimwe mu bijanye n'ubutungane mwavuze ibintu by'utugwi mu rwego rw'ubutungane hariho akagwi umuntu yo kwita kaba intermédiaire de justice aba commissionnaire nivyo mu ntara turiko turagiha intumbero ariko abo bantu baraturaje ishinga cyangwa baragipfukamye mu nda tukagira tuti rero nubwo leta abo bantu yabiyamirije ku munwa hoba itegeko ritunganya abo bantu ingene bofatwa n'ingene bohanwa aha ntiturinze kwinjira mu madetaye ingene bakora bigaheza bigacafuza indongozi
izi canke ziriya. Preoccupation ya kabiri ni ibijanye n'inzandiko ziba zarungitswe n'urwego rw'ubutungane. Tugize iminsi turondera kumenya igituma abenegihugu bamwe bamwe batitaba inzego z'ubutungane. Dusanga mu bituma harimwo ko imitahe cyangwa inzandiko za sentare baba barungikana kugira ngo bazihe abatware bo hasi, rimwe na rimwe ntizishikira abo zategerezwa gushikira, kubera ko hari aho babanza gusabwa 1000 cyangwa 2000 kugira ngo urwo rwandiko uyu umutegetsi cyangwa uriya arushikirize umuburanyi. Ico rero nyakubahwa nagira ngo naco mu gihe intumbero, kuko navyo turabona ko biri mu bituma abenegihugu canke ababuranyi tuza kubafata nk'uko bagararije kwitaba ubutungane kandi biba vyavuye kuri iyo mvu. Hanyuma preoccupation igira gatatu ariyo ya nyuma ni inyifato iboneka rimwe na rimwe aho ababuranyi canke abenegihugu bagira resistance iyo hageze gushira mu ngiro ingingo z'ubutungane. Naho nyene nkagira nti l'administration yofasha kugira ngo habe moralisation y'abenegihugu, ingingo z'ubutungane zamaze kuba ntabanduka zubahirizwe. Nagomba kurangiriza ku kabazo tugize iminsi dukurikiranira hagufi ingene hariko haraba delimitation administrative. Twashaka kubaza mbega mu rwego rw'ubutungane ho bizoheza bikurikirane gute nimba umuntu tutoba twantisivye kumenya ingene bizogenda, no kuvuga uburere bw'intara. Reka mpere kuri ko mukuru wa sentare, ibi nta kibazo bizotera kuko sentare kuguma yitwa sentare ya Rumonge nta ngwane biteye. Ubucu uvuga ati izokora amakomina ya naya n'amazona ya, ukuvuga ko tuzotegezwa kugira igihinduka dutangiye kushira mu ngiro umwaka wa 2025. Nibi byose vya ma district sanitaire ama DPE ama DCE vyose bizogenda bijanye ni impinduka nyinshi. Mugabo nibaza ko kubijanye n'ubutungane nta ngorane mwana ashaka muzogira, kuko nibaza ko la compétence territoriale zoguma ari zinyere mufise. Kuko arombaje ikibazo ati none mu ntara imwe hazobamwo amasentare abiri uze kurwa pe muri meri ni hari zingahe kandi barakora bivana n'abantu bariko batunganizwa kungene bangana. Hanyuma resistance bisanzwe ibya resistance y'abene gihugu kenshi biva kungene babona inzego kungene ziriko zirakora. No kuvuga nimba muri masentare sentare ciye urubanza musanteri ntagwakire abone ko urubanza rwaciwe na sentare, mwene gihugu urashobora kwakira ngo gwakirana umutima umeze neza. Ni cya kintu cya collaboration nyine cyaka ko gifata rasina, kuko mudakorabora mu butungane na administration ni hahandi usanga ico wita ko ari ingingo ya sentare musanteri kubera iki cyangwa ikindi ugasanga ntacemera ko ari ingingo ya sentare, hashaba ingorane. Cyumvikana ko mutegerezwa gukorabora administration, kandi sinumva ukungene sentare uje gushikiriza urubanza itari kumwe n'umu administrative. Le president mwankuraje bakuru b'amasentare ko baje kuja gushikiriza urubanza babanza kuvugana nabo mu ntwaro, kuko umukuru wa sentare aba president cyangwa nde agiye atari kumwe nabo muri administration. Ikibazo mutekerezwa gutahura sikindi nuko urubanza haburana babiri hagatsinda umwe, kandi utsinzwe si kenshi agenda himbawe. Ure waciye urubanza ugaruka kurushikiriza utari kumwe n'ujejwe intwaro
ujya uravye nabi ukubukirana nabi rero ndabankuraje muga ati urubanza rucitse rukonserna komine mu butanga karorero gucirwa mu ngiro muvugane na mustanteri abanza narusome nawe nyene nawe ntaze kukubaza ibibazo kuri tere uko arusanga bigoye ugasanga nawe ihari ikintu adatahura hagera rero mustanteri n'umukuru wa sentare cyangwa se rukiye sentare bagiye guhazukira kuri tere kiba bibaye isupu vyose sizi ko umuntu aho kuko wa undi yatsindwa acavuga ati mwumvise ati na mustanteri ibintu ntabitahura narenganijwe niruja mu ngiro rero ico kibi kibazo nico nzimuvuga ati murabe ukungene muri iyo kadiri ya collaboration muze muravugana ibintu bigende neza atawanja wangu kandi abene igihugu ndababwiye ntababesha bo bari ku murongo ibibazo burya biri wacu turakungene tubitunganya neza bigende neza tubihe umurongo nta kindi nababwira ni ya collaboration n'ubundi niho ngaruka ni ya collaboration niho ngaruka kugira ibintu tuvyumve kumwe twese intermediate nta mategeko yandi ramatari aba bantu bigize akagarama ruganda baza komisiona amamanza guhera uno musi ntibasubire kuvugwa mu ntara ya Rumonge bagurira amasuka baje kurima impeshi ramatari niba babuze amasuka kugenda batere utubwira ikibazo c'isuka muri abo bayisikoro n'abakomisiyoneri bazenda baha amasuka baje kurima impeshi yatanga urizika umurundi none vyogenda kuzika ibirenge nk'abandi nidushobora kubandanya dukorana n'abantu tubana n'abantu mu migambi yabo ya misi yose bazi ko bazojya bivye bazojya bisikuze ntibikunda amategeko kandi arategekanya aho bene abo bantu baba bene abo bantu amategeko aburya aratomoye arategekanya aho bene abo bantu communauté baja kuba mwiyariyo hari hejya ku murembwe kandi byinshi babikorera ngaha muri uwo muji kandi ku murembwe ari hafi cyane nimbo bafashe nta n'imodoka mwenda kubapakira komise barondera amapingu akwiye nta n'igitoro dukeneye ko baturira abashorere bace mwibarabara abantu bose bababona ati nawe wa mugabo ntimusubire kubatwara n'imodoka mubashorere n'amapingu bafatanye bace ngaho ku isoko mubajana ati babonye abantu bitango n'abantu babakomeza fora bw'abakomezi bwabo bwose bwabaye ekure nimubapfunge mwibanga oye mubambike ipingu bagende bafatanye gutya bashike hariya bagarutse kuburana mubazi uko nyene na tenivera bambaye ipingu ntimubazanire imodoka ko muba mubagiriye nabi ni vyiza ko nabo baronka babona ko bariko baragira communication nziza cane hejo ndakibasavye guverineri ntihagire umu escrow umucacanya muzosubira gutwara n'imodoka batware baboshe n'ipingu gushika hariya bagire defile nabo abapolisi bacu ndazi ko bashoboye gutambuka nta ngorane twobigira gute akaba no ngaha turangije kino kiganiro naho utaha Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima